YouTube ni Ami Pro Show 257. Ntibagire kugira subscribe. So nice your baby when you dance, 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 oh mommy. Girl, you're fine, 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 so fine. So nice your baby when you dance, 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 oh mama. Urumukoga mwiza pe, singubesha nunyumve. Give me chance to be a man, I'll never make you cry. Urumuri mwijima, uri nyenyeri tazima. Yeah, urumuri mwijima, uri nyenyeri tazima. Girl, I'm in love with you. Love with you. Yesu yitwa Berry Music mambo. Meze neza. Man, sinarinzi ko wirabura tu. Meze neza ariko. Karibu sana. Ndaguzi kuva kera. Ariko hari abantu no munsi baza kukumenya cyane. Biciye muri Sunday Vibe baza kumenya Berry wariwe ingene yatanguye music. Ariko banzu ndamukiriza bariko barakumviriza Berry. Ndabaramukije cyane. Ndabibuza kandi ko cyanyereka ndabivuga hanyuma. Aha. Nako no bivuga ubunyene. Oya. Turabivuga hanyuma. Indirimbo Melana irasohotse. Imbere ko twinjira ingene indirimbo yanditswe, ingene indirimbo yakozwe, indirimbo nibihe bintu imaze kuguha nahe hantu imaze gushika. Iramaze kuma connection n'abantu bamwe nagize ko tuzomenyana one day. Iramaze kunyereka abagenzi b'ukuri n'abatarabukuri. Puse iramaze kwereka abagenzi b'ukuri n'abatarabukuri. Ushatse kuvuga iki? Abagushigikira malgré tout naho uca mu mahwa. Ibiki. Aba bandi bagukunda. Kubera waronse canke uri kuregera imbere. Kundirimba imwe amaze guca mu mahwa. Brother. Sérieux? Si menshi mugabo. Yes, ni Berry Music, niyo turi kumwe muri Sunday Vibe, kuri Buja FM, kuri the number one Soga station in our country, the sound of Burundi. Una munsi, muraza kwibasiga ituma nabigitse, ariko ndaza kwibasigurira mu nyuma. Dufise undi mugwi wamaze gusika mu bwami bw'Isamirizi Buja FM, abanda bakunda cyane, bakora ibintu byiza, bandika neza, baririmba neza, n'ibyo bateguye babimeze neza, bitwa Victoria's Team. Twende. Provider, tiene manafadiri. Agavo, a faces. Jehovah Jireh niwe uzigama intambuko zanje. Ijisho ryawe niwe urimo zako. Jehovah Rapha niwe uzigama intambuko zanje. Ijisho ryawe niwe urimo zako. Afesis zatumye nemerwa narukwemerwa. Afesis zatumye nemerwa narukwemerwa. David ni sawa. Meze neza. Karibu sana muri Sunday Vibe. Asante sana. Waruzi kuno munsi muza guhura muri studio na Berry Music. Yeah. Usanzwe umaze kumviriza indirimbo yiwe? Yego. Ngikuzi kuri Berry Music. Yanditse neza, ijya ndirimba ntikuye mfise wese arumva ko indirimbo ikoze neza, mu buryo mwiza, flow za bien. Yeah. Karibu sana muri Sunday Vibe. Murakoze cyane. Kumenga akajwi kawe ni kariko karumvikana neza. Abe ni sawa? Ni sawa cyane gose. Meze neza? Cyane. Karibu sana. Murakoze. Sijya mbere sijya kabiri nama nakwakiriye kandi ibintu byama bimeze neza cyane. Chelsea. Sabwe. Meze gute? Ni sawa meze neza. Byose ni sawa. Ego. Muhira murakomeye. Namahoro turi. Muri Victoria's Team ni mpore. Ni mpore. Yes, dukoreka duhere kuri Berry Music, hama mukana turaza kuja kuri Victoria's Team. Ndashaka
umbwire gato ubuzima bwawe nka Beri nk'umuririmbyi, kuko uno munsi nimba twahamagaye Beri twamuhamagaye kubera hari ico amaze gukora. Uri umuririmbyi, hari indirimbo wasohoye yitwa Melana. Ni indirimbo imwe bisikira bake, umuntu gusohora indirimbo imwe igashika imenyekana, igashika ikundwa n'abatari bake, gushika abantu bose bifuza kumenya uyu muntu wari we. Hari abaririmbyi benshi tumaze guhura, hari abantu benshi tumaze guhura batubwira bati turifuza kubona Beri Music. Hari n'abantu bakubona mu gitaramo bakavuga bati ujya siwe. Nta kuntu umwana nk'ugiye gukora indirimbo igakundwa hose. Ndashaka umbwire kariyeri yawe y'umuziki yatanguye gute, yatanguye ryari, yatanguriye hehe, ni ryari Beri yumvise ko afite impano yo kuririmba? Aha abantu bihendera nawe. Je natanguye kuririmba kera. Natanguye kuririmba kera. Gusa sinabwaronka ibako ryo kwinjira muri studio ngo nkore indirimbo nzima. Indirimbo nagenda akora nzazindi ufata amakorasi y'abantu. Hama ntusubire kuyumva ntumenye irengero ryayo. Sasa iyi niyo ndirimbo novuga ya mbere na recordinze nkanje nanditse yiwanje donc. Yego. Hama carrière yanje nayitanguye 2013. Natanguye kwinjira mu by'umuziki. 2013? Yes. 2013? Man. Yeah. Bamaze seta. Ibyo abantu ntibari babitse mugabo. Umaze imyaka 7 uri mu muziki. Yes. Ukaba ufite indirimbo imwe. Iyo myaka yindi utasohoye izo ndirimbo wari mu biki? Nibaza ko niko nditegura bikwiye. Hama haragenda haracamo ingorane ko yaniga nkagenda ndahagarika ndabiheba donc. Nkahagarika nkasubira ariko gushika bikunze gushika Melana isohotse. Gushika Melana isohotse twinjire rero kuri Melana nyezina, kuko niyo ndirimbo watuzaniye, niyo ndirimbo tumaze iminsi twumva, niyo ndirimbo iri kiravuzwa hose. Nta club nimwe ushobora kwinjiramo ngo utatumvise Melana. Nta radio nimwe ishobora guhera mu gatondo ntihumve Melana. N'abantu mu matelefone zabo canke mu miduga usanga bafise indirimbo Melana. Melana yaje gute? Iciyumviro cyo gusohora Melana cyaje gute? Cyazanwe nande? Kubera ko indirimbo kuyita Melana? Bon, ni melody gusa. Ni melody nari mfise mu mutwe yaje byo gutangaza yaje mbyutse. Byose ndi muhira hatanguye kuza ko you know I'm in love with. Ngenda ndongereza umunsi wose. Iyo niyo titre Melana sinebwa itoye. Ariko numvise melody iraza direct mu mutwe, numva birasona birajana. Cyanda yituko nyene tu. Iyi mbwa rero abantu benshi bibaza ngo ni story yavuye. C'est true story. Indirimbo ikorewe kwa Collie The Magic. Inde yaguhuje na Collie The Magic. Mwari musanzwe muzinanye canke n'umuntu yagutwaye arakubwira ati aramubwira ko ati hari umwana canke hari umwe mu baririmbyi mfise baririmba neza. Tubwire gato guhura kwa Beri na Collie The Magic byagenze gute? Collie nahujwe nawe na Melody wa Best Life Music. Ndaramushimira nimba ariko arumviriza iyo emission. Iyo ndirimbo maze kuyironka namaze nka 2 mois ndiko ndegeranya uburyo bwo kuja kuri recording. Ndaronka 70,000 ko ya Melody n'umuntu twamana kenshi atari mu korazo uko yimutse. Ndamubwira ko mse 70,000, ndamubwira ko nkeneye gukora indirimbo kwa Collie kubera niwe numva ashoboye gukora iyo touch nari nshaka. Ndamubwira ko mse 70,000 indirimbo arayumviriza, ndayiririmba arayikunda. Arambwira ati effectivement Collie niwe yikora fresh. Ari Eve Melody? Yes. Arambwira ati reka ejo nzoze mu gatondo tuyage nawe. Ndamu telefone uri Rwanda yanjye. Poa. Mu gatondo aramufona. Ambwira ati bana mimi nataka kuleta pete yangu umugore indirimbo. Ariko Collie icyo gihe ni Melody nigeze amubwira ngo numupeta azi kuririmba canke iki. Collie ambwira ati poa ino nani Bey urayizi nini. Poa turavugana. Ndibuka ko avance twagiye kwimuhera bagikora muri ariya Campero. Bavuye mu repetition arambwira ati bampeti no kandi arabizi. Urazi umuntu atarumva ingabirano yawe
akona nk'usanzwe tuzi. And then haraca indwi ego yaduhaye iyo rendezvous y'indwiza ari mardi icyo gihe dukora mercredi. Turagenda gukora dusanga mbere niho yaraki ibyo gicuge byo gukora cyane na Melody na GP Young GP kuva muri Best Life Music. Nawe nyine ndamushimira. Turinjira amakuru yatangajwe n'ukuntu indirimbo ndayikoze mu mwanya muto. Wayikoze mu mwanya ungana gute? Ni beat niyo intebya kaweda je. Beat yafashe nk'amasaha 2 cyangwa isaha. Amakuru coding nayikoze nze 30 minutes. Donc nk'amasaha 2 n'igice 2h45. Kuko natanguye 15h 18h bura na limited. Indirimbo irakozwe Koli The Magic arayikoze, indirimbo irahetse urayitahanye. Waciye show kwijana ku radio canke warabanje urayigumana muhira uvuga ati kumbura umunsi umwe nzoyijana nanje ku radio bamvugiriza indirimbo yanje. Wari witeze ko indirimbo izoshika yigeze no munsi ko usora indirimbo imwe atara video ifise gaca ikora ibi indirimbo yakoze. Indirimbo harabayemo akagurane gato ko guteba kubera ko yaciye yinjira muri programme za Primusic sinze gutibuka ari la Nepasi. Nabaye oblige kumurindira kuya kwezi kose gira indirimbo. Amaze kuyima hari abantu bamwe bagiye baranyemerera gukora ama video ntavugira hano. Bakabihindura bakavuga ati rindira ariko no munsi baracari muri industry baracari. Iyi ndirimbo yamaze nk'umwaka. Yego numvise ko byandemereye ejo cyangwa ati ndayishize kuri YouTube bisanzwe ndakore account avuga ati ndayishira ko ushaka zoyumviriza ushaka zoyitora bingizi ibako ryo kuronka umujournaliste ayimvugiriza fresh. Nanubwiye na Melody yambwiye ati zogufasha kurondera ibiganiro ibukebuke. Nayishize kwico gendibuka 3h ijoro ijoro bwira ndayishireko. Ndibuka ko bukeye nayisanze kuri Instagram ya Cat Rose yikuye. Sanga yanyandikiye ko ya Cat Rose twarabanye nk'umupeti ndatuze nayo kuva kera ureza no muhira no mujama musanzwe. Arambwira ati we peti we ni warabisitana atabyonze. Yavuga ati yego ati twe Alpha Brown ujya muri Downtown niwe yabwiye ati mvuze umupeti twari twanse kwemera ko ari umurundi mugo ndabyisure mwe n'umupeti ko ndamuzi yasiwe. Tireka mbanze bari yabajabaza sister arambwira ati Cat Rose yamera kurondera aramwana nawe yanje turavugana. Ndibuka niwe yatangiye kwipostinga na team yanje y'abajama bafasha promotion. Abandi baza baraza uko nyine buke ndibuka wayimenye haize nk'imisi 5 yagisoza. Nagenda mbona ishikira umwe n'abantu ntayo nizeye ko yoshikira. Ndavuga ati kuma indirimbo yashobora kwitwara hajya twevugitse ku radio indirimbo imaze 5 jours isohotse. Indirimbo irasohotse hari ikintu bita ngo amatunda amafruit weze ukaronka indirimbo yabaye hit naye amafruit no munsi bera ari kararo. Amafruit nataraba menshi cyane nabuze ubwa mbere connection kumenyana n'abantu bitari bizeye ko mwomenyana. Dufate nkawe sinitwari ku ishuri ariko mu wese urumva n'abandi benshi. Ikindi naco iramaze kumpa ibitari bike ntari mfise sinobesha. Yego ntuvugira ngaha mugabo yarabimpaye. Mwi quartier abantu bakwakira gute abantu bakubona gute mbega ni Berry Music kumbure nimba yahora yicara kwirigara no munsi yavuze ati reka mbanse poweshe ndi hit cyane. 6 nimbi hajya 6 iratuma ureka gukora ivyo wahora ukora cyangwa ugasanga uri gukora ibirenga ivyo wahora ukora byose birabaho. Je dumuntu ndi simple kwirigara ndacyayica n'ubuziganye. Hamunzi nawe aciye hajya kambona kandamutsa ntacyo bitwaye. Yego je nguma ndi simple kujya nyene
yego. Yes, yo ni Berry Music. Mukantu naza kumugarukako. Agino tsambere kiryoshe. Niyo yatumye abakozi b'Imana. Ibintu bikamera neza cyane. Yes, gato dusimbire hariya mu mugwi Victoria's Team, David, Chelsea na Abeli nabo dusobore kumva ivyabo. Akaririmbo kitwa Provide. Yes, Provide no mu rutonde rw'indirimbo 10 z'ukwezi kuri Buja FM mu kiganiro Hit Connection. Kumbure mu kurangiza barasa gutubwira ndetse barasa kubwira abantu bashobore kubatora muri Hit Connection bazobe abambere nyuma ya Kainos. Ibintu biboneka Chelsea ashobora kuba yarungutse nibiki. Okay. Icambe na mbere Dutsakajwe. Okay. Ikintu two nka group cyangwa kuri jewe. Dore kuri Chelsea. Kuri Chelsea. Ngo muririmbye ari muri Victoria's Team. Okay, cyambe na mbere no narungutse nuko inyuma ya concert hariho amafruit novuga intahe ziri inyuma y'igikorwa umuntu aba yarakoze. Donc twararon kuri jewe hariho intahe numvise après y'ukuririmba bimwe nyene uvuga ati nakoze ikintu kandi cyafashije umuntu kanaka. So nararose abanywanyi yandikira message banyankoraja, abandi nabo bambwira okay nafashijwe muri iki niki. So nibyo novuga je ahanini nabonye après ya concert Kainos. Abeli nuko yakira bivuga gikuru nuko twaronse nahe nuko twari tuvyifuza kubona ihinduka kuva yuko ikintu tukoze Imana yakoze ku mitima y'abantu kanaka kagira icikirije imitima y'abantu. Kuri Abeli ikintu ni ntahe, ikindi naco nuko igihe cyose intahe zihabaye nuko tubona yuko nituragera gushika ariko bidutera intege kumva yuko turacakeneye kandi kwiga. Umusanzwe arongoye Victoria's Team, numwe mu basanzwe barangiye ko ni uri umukuru wa Victoria's Team. Iyo bavuze President Babona David muri Victoria's Team ico mwungutse kumbure twebwe tutigeze tubona, ariko muri mwebwe muvuga muti iki kintu twungutse sa amafaranga ariko ni kintu kinini kizodufasha n'indi myaka yose muri Victoria's. Ni giga David ngerageje kubivuga mu majambo make. Ikintu cya mbere gikomeye twarungutse ni experience y'ibintu tutari bwashikemo na concert ingana kujya twebwe ategure nk'umugwi. Mugabo ikintu cya mbere dushima ni experience twahagagiriye, ibintu bikagenda neza kandi yari rya mbere. Nibaza ko abantu benshi twagiye turabona inyuma ya Kainos. Bisigure ko Kainos yabugururiye umwaka. Yego cyane, nibaza ko twarakuze cyane mu buryo bwa visibility. Fan base raguka kuba Kainos kari twa tumenyereye fan base yaguka kubera indirimbo kubera concert fan base kaguka connection. Ikindi kintu dushima ni cya connection, abantu usanga baje kurondera peut-être ko bari bamaze kukumva mugabo ni bakurondere mugabo bamaze kubona concert bakabona ikintu Imana yashize muri wewe bakaza kurondera après. Nibaza ko inico turagishima Imana. Yes, ate nico turagishima Imana kandi cyane. No mugwi Victoria's Team turi kumwe mu bwami bw'isamirizi Buja FM, turi kumwe kandi na Berry Music mwanditse indirimbo Melana. Ariko ndashaka ndavumbwire hari umugambi mufise uno munsi muririmba indirimbo zihayagiza no gutazira Imana. Hari umugambi mufise wo gukora kumbure collabo n'umwe mu baririmbyi bakunze kuvuga ngo baririmba profane nako sekila. Twarigeze kwicara hamwe turibaza none twego yes nkuko tukabona nka collabo ya Victoria's na Berry nkuko twabahamagaye muri studio wadukoreye umuti. No, en fait ni kubera watubombo harageze yuko mu biganiro byose bya entertainment mu Burundi habamo akantu ko gucreate asigo kuko abantu nibaze ngo turusha ngo tana turayifise ariko barakreya cyane gusumba ushima na twebwe. Guhamagara umuririmbyi aririmba gospel ukamuza n'umuririmbyi ataririmba gospel si bibi kuko mwese murafashanya. Hari ico berakora kuri mwebwe, hari n'ico mwebwe mukora kuri Berry Music.
nk'uno munsi mwahora Beria urabumva ku iradi namwe muhora mumumva ku iradi muraronse umwanya wo kwicarana mugahura ni bon ntaco bitwaye ikintu ciza cyane hari undi muntu ashobora kuba ariko aratwumviriza akacavuga ati abantu bataye umurongo ikintu ciza cyane ngo kivuze nibaza ko ari abantu bakora akazi kamwe byari bikwiye cyane ko ibintu bibaho byo guhura mu bintu bitandukanye ariko ndavuga rero ko twicaye hamwe twicaye hamwe turiyumvira tuti none ejo cyangwa ejo hagize ikintu kiba tugakorana nk'indirimbo n'umuntu ataririmba gospel antwigiye me gospel ni giki ubutumwa bwiza ntitubitandukanye aho sishatse kwinjira mu bintu byinshi so hama turibaza tuyone tuca bigenda gute so ikintu cya mbere twe duhagaze ko nk'inyisho twihaye duhagaze kuri message eski ariko avuga ibiki ariko aririmba ibiki biraza kubaka umuntu ariko arabyumva biraza kumufasha biraza kugira icyo bimanze ku muntu aza kuyumva usimu no munsi umugwi Victoria Steam ushobora kwemeza yuko memigwi yakoze cyane noha award murimo kubera mwarateguye mwasohoye indirimbo nyinshi zakunzwe zakiriwe neza niki kintu numva muri kano kanya nka David muri Victoria Steam yumva yobaza Peri Music avuye ava akoze indirimbo kiba hit muze the anointing ni yavuze ikintu nagikunze nibaza ko nace nishura yamaze 7 ans yaratanguye music tuza kumubona muri 2020 ico numubaza ni kimwe muri iyo parcours ya iyo myaka indwi watanguye kuririmba wari mu biki yari akivuga ntacyo wavuze gura mu buryo bwo gukaza ijwi no kwandika indirimbo nziza muri umwanya tuvugana maze kwandika indirimbo 22 urumva rero iyo myaka indwi ntiyapfuye ubusa akavote afezis Jehova Jaira niwe usigama intambuko zanje ijisho ryawe niwe urimo zako Jehova Rafa niwe usigama intambuko zanje ijisho ryawe niwe urimo zako Afezis zatumye nemegwa narukwemerwa Afezis zatumye nemegwa narukwemerwa Imbabazi zaraminduye ubundi umukunzi oya sindi umukozi ubugombe bwa datu bujenda busi Yangi yeko amajana mazana yezagiwe